gushika umwazi twabonye batwarese abantu bazi ibintu cyangwa bamaze kubona ibintu nibaza byabaye twese turi indani haje abantu baraduhagarika hari mu nzego z'umutekano ibyo bintu by'ubusuma turiko turumva koko birahari niba bihari biraba kuri Benfica cyangwa kuri ngoja niwe clear kwa kitu amashana mu humurizi abiprati cyo ni kibazo twize turabona kwereka kibazo gitera intambamye cyane kuba juriste benshi n'abantu bari muri competition yarambwira ati nahumura ico kintu kizobaho abajuriste bacu dufise amahera bazohabwa sanye bazohembwa n'igikorwa cabo arenge ayo bazohabwa uyo muntu ashobora kuba sivyo mu buryo agashara kabo twizera yuko kababumba kazobabumba neza kandi n'abantu cambere badahagarikiye kubw'amafaranga bazohabwa aruko bahagarikiye ku gaciro ka hip hop bashaka guha nka Fabelov deja numbwira yuko Fabelov ari umuntu yo kwicara haje imbere aje gupresenta umuntu ataca ashoboye mu gihe wewe hip hop ayizi azi rap cyarico urumva ikosa ricari diza direct kuri Fabelov kubera iki yatoye ujya muntu bicabera ko menga na Fabelov na Chatsi sivyo nahumure ya micro ico kintu vraiment nikizoba ama kindi kibazo ati ni yihe nyungu ku muntu azoba wa mbere canke kuri Niko TV sivyo twebwe ku muntu azoba wa mbere inyungu ya mbere nuko tuzoshima yuko tarayiwe yayerekanye kandi abantu bayibonye agatera imbere akavuga ati nateye imbere nakufashwe mu mugongo na Niko TV niyo nyungu twebwe kwanza ya mbere dufise parce que ino competition iri kwirategurwa sinizera yuko uburyo twashizemwo tushobora kubugaruza sivyo ariko nabwo ari inyungu y'amafaranga twashize imbere twebwe twashize inyungu y'uyo muntu iyo tara y'uyo muntu afise sivyo iyo tara y'uyo muntu afise niyo nyungu yacu parce que urashobora kumuha amahera cyangwa urashobora kuronka amahera ukayakonsoma gahera me iyo umuntu agenda kuvuga neza akavuga ati narafashijwe na kanaka yaramfashije ndashika kuri kino kintu ndiko nawe uraba fier yuko ico kintu wagikoreye iyo muntu sivyo ama yavuze ati vya Miro Team aravuga vya Fronia ibiki bino bintu baraza kubyishura sivyo ama tuje kuri umenyesha makuru ya DFTV yavuze ati kora ko twafashe hip hop hari izindi bimano nyinshi mu Burundi nabivuze ubwa mbere nabivuze ati twashimye gufata hip hop kora ko tubona ko ari umuziki umenga ngayi wacu mu Burundi bakumiye kandi tugerageje kuraba dusanga ari umuziki ufise akanovera kandi ufise ikintu kinini cyane uvuga iyo uri kurawumviriza urabaza ati ne ukora ikiko twa hip hop igizwe n'ibice byinshi muri ivyo bice twafashe ivyahe ibindi tukabishize he muri uno mwanya twashimye gufata igice ca rap muri hip hop sivyo nico gice twashimye gufata kandi ndizera yuko umuntu azotorwa azoba ari umuntu abishoboye parce que Fabelov canke Kivudo n'abantu twemera kandi twubaha bazotora umuntu ashoboye ama wavuze kibazo ca Burundi Ghost Talent arico cazanye ingorane mu mwanya waheze ico twakivuganye abantu baje bafise ivyemeza kuri kino kintu twavuganye kandi catunganye ni kintu kizogenda neza na ngorane rimwe muri bino bintu sinzi ko ari kindi kibazo no banasimbye nashoboye kwishura ama okay avuze ati umuntu azotorwa akabu wa mbere promotion yiwe video yiwe audio izoja kuri Niko TV canke izoza kuri channel yiwe ndizera yuko parce que tuzoba tugo turamufasha na uzi yuko azoshobora kuzoca afatwa na Niko Media akaja mu irembo ya Niko TV iryo ni banga rya Niko TV ariko
ibikorwa vyiwe tuzomuteza imbere ku gatwe kiwe nago tuzomuteza imbere ku gatwe kwa Niko TV. Nagira ngo ari ikintu Amipro yari yabajije ku bijanye n'ingene usanga bamwe mu bajuriste cyangwa mu bantu bari muri secteur yo gutora umuririmbi canke ikindi kintu runaka, aho usanga benshi muri bayumbagizwa n'ivyo bintu by'amafaranga. Je nagira ndamuhumuriza Amipro ngira ati kumbure icatumye dufata umwanya mwiza cyane wo kuja kurondera abaririmbyi ni kugira turondera impinduka ma secteur atandukanye, amenyesha makuru ihinduka no maririmbyi ihinduka, kuko iyo umenyesha makuru ahindutse umuririmbyi nahinduke haca hatangura kuzamwo imvururu n'injyane ibiturire vyariwe kunuku ariko iyo abantu bose bari hamwe n'umutima umwe barakora ikintu kizima. Rero twebwe nk'abizerwa abantu twizewe kuba dufashanye n'abantu mu gutora uwo muririmbyi, je ndabimereye neza yuko nta munsi mwe twayumbishijwe n'amafaranga, nico gituma twakoze ibishoboka kugira umuziki turondere izindi ngabirano, ariko nitubashize kure mwege bavukanyi muze mwamane natwe nitwayumbagirika mutujya karati ivyo bintu aho hantu siho, kuko nta muntu yamayera ngo de nituri bisuma nitwiba nitwikorakoza, kandi nta muntu yoshinga intayavuga yuko twebwe twamurenganije muno mwuga. Rero akazi dufise nawo gutora umuririmbyi umwe mwiza muzima na babiri bazomuherekeza inyuma kugira ihigaro rigende neza. Rero kuri ico onye ni muhumure cyane, twe muri jiri tuzobikora neza kandi twisonze amategeko. Murakoze cyane. Dandri jewe ngirageje ko ntabaciriyemo, nibaza ko ikibazo cy'igiturire umuntu wari we wese agishikire kuri ico kibazo, nibaza ko umwe wese aravuga ati mbega ninde ushaka kuresista amaze kubona ikintu bita agafaranga. So je kubwanje nivugiye ku ruhande rw'uwanje navuga yuko mu buzima bwanje nta giturire nge, sindabivuze ngo ni kubera ko ngo ndi ngaha imbere zanyu muze mubaze CV yiwanje cyangwa muze narabaye duwaye w'ishure, naratwaye ibintu vy'amashira hamwe gwaruka deux fois. Nibaza ko ikintu cy'igiturire mu buzima bwanje ngico kintu ntashobora kugira, kuko icamena mbere igiturire cyonyene kirica, urumva, kuko nk'udu dufashe tugatora umuntu atabishoboye deja abantu bose barumva nk'abantu bose wabanze nka Fabilove wabaze ati Fabilove n'umuntu twemera nkuko wabanyize naba, hanyuma gace babona hagiye umuntu imbere vraiment atabimerita. Nibaze nk'ico kintu, urumva, ngiriye ko n'ikibazo cyabajijwe ati mbega ko Fabilove yifokariza cyane mu bintu vya old school, be abaririmba aya mantuze ama trap vyo gute? Je nibaza ko ni Biggie, nibaza ko yoba yihenze gatoyi, ko jewe ndirimba style zose za hip hop zishoboka, style zose zishoboka za hip hop, ko je nimba ndi mu bantu bidokimanta cyane. So nimashaka ko tuzogira n'ikiganiro cha hip hop gusa muze mubimbwire, sukuririmba gusa narabikwirikirana kandi ubu ndabikwirikirana. Rero je nibaza yuko ntabwo nofata rero ngo ngire umuntu ngo nikubanga ngo yaririmbye ngo trap cyangwa yaririmbye nde edaye nababwiye yuko byose je ndabiririmba uze mumvize indirimbo zanje zose usanga ari midiho itandukanye muri hip hop. So rero kubw'ivyo nibaza gatangorane zihari, nta muntu nzorenganya ngo cyangwa ikabwo mwari kubwira ati ko Fabilove akunda kuririmba ikirundi, ndazi yuko ari cyo mwari kubaza ko akunda kuririmba ikirundi, est-ce que uzorimba igiswahili cyangwa uzorimba icyongereza cyangwa français, est-ce que azo mukota gute? Je nibaza nimba atari mite y'ururimi bashizeho, jewe ndumviriza koma wanditse ntuze lyrics zawe, nibaza ko naho noba ntakunze kuririmba igiswahili cyane suko noba ntacumva, naho icyongereza nakunze kukiririmba cyane mbose ndi umwongereza mugandagerageza kucumva. Igifaransa amashure dufise twaragerageje kwiga ivyo dushoboye, sawa. Rero ururimi rwose je nibaza yuko ndi capable yo kumviriza lyrics z'umuntu, hanyuma cerekeye flow nzokumviriza, nyuma numvirize na travail y'umuntu selon n'ijwi giwe ahageza kuririmba, kuko abantu bose urabona je ko ndirimba ikivwa kinini, ariko bashaka kuvuga ati nzohava favorize uririmba ikivwa kinini nyene, ariko nzokumviriza flow y'umwe wese ico yaririmbye. Rero ngaho nta kamwana wa mama kazobamo, nibaza ko ico nzokora nkuko nahora ndabikorera n'ahandi hose nagenda ba umujuriste.
murakoze cyane baza ko kwanza reka mbanze gushimira gutuma dukorana muri kino kibanza simfise byinshi byo kubanza ariko utubazo dutatu nuko mwifuza ko tuzangaga zo kubabaza ikibazo cya mbere gushika umwazi twabonye batwarese abantu bazi ibintu cyangwa bamaze kubona ibintu nibaza byabaye twese turi indani haje abantu baraduhagarika hari mu nzego z'umutekano baraduhagarika ikibazo turimo kirahagarara nta byinshi twashoboye kumenya ariko kumva z'uko abari ngabo bose n'abamenyesha amakuru naho nabonye umenga mwabiciye hejuru mu kurinda yuko hashobora kuvuga amajambo atari meza canke abo agakorwa inkuru zidatohoje canke zitameze neza twifuza yuko mwebwe mwategwe bino bintu ko mushobora kuduha umuco ukwiye kugira turonke ibyo tuvuga bimeze neza aho ni mu gihe twagiye turabona byinshi ndetse gushika uno mwanya hakiri zuguru imbere y'umuryango mwashobora kugara umuryango twifuza rero ko muduha umuco ukwiye mudaciye ku ruhande ngo tuzobiheza mbega aho ubona ibiki habaye iki ko twabonye abantu baduhagarika tukabona n'izindi zuguru imbere y'umuryango ushobora umwanya bitarahera cyo cya mbere cya kabiri mbega gushikura umwanya ko twabonye hari ibintu byagiye bitagenda neza mbega turacavuga Burundi Got Talent turacavuga iryo zina canke uko mwagiye kuyaga canke sinzi ngira mwahinduye canke mwabikoze ukundi icya gatatu ndifuza kumenya cyane cyo mu gihe ari umugenzi yakibajije muri DTV yavuze ati mbewe uyu munsi ko muduhamagaye muri kazo finale mega mbega ibindi byabereye byagenze gute ariko tukiri ngaho nyene hibonekeje ubusuma bw'ibi na biriya nk'uko nagenda byumva aho mutaraduha umuco ukwiriye mbega abasanzwe barongoye niko TV nk'uko usanzwe wabaserukiye uno munsi mu gihe tuzi ubihagarariye Benjiki muri kano kanya kuri ibintu bya Burundi Got Talent ibyo bintu by'ubusuma turiko turumva koko birahari nimba bihari biraba kuri Benjiki cyangwa kuri niko hariya murakoze cyane mutwisho tubazo byongera cyane kubera ko twatwara amakuru y'inzego murakoze. Ngoja niwe clear kwa hichi kitu. Festival ningependa kizani nyota hapa mlipo mliona kitu gani ambacho kilichotokea. Sawa, kama tumevamiwa vile, unaona? But kila kitu kinakuwa na sababu zake, right? Hichi kitu tumekaa, tumejaribu kuongea na ni guys ambao walikuja na mashtaka. As you know, mimi nipo hapa kama presenter, nipo hapa kama msimamizi ambaye alikuja kusimamia kazi, right? Because kuna vitu ambavyo mabosi wanaongea, sisi wafanyakazi wote tunakaa tujue, right? Sisi tunapewa taarifa kujua ni kitu gani ambacho kinaendelea, afu tunaweka kazi mbele, right? Hichi kitu festival ningependa kuambia kwamba project itaendelea, right? Project itaendelea jinsi ilivyo, swali la kubadili jina, swali la kujua inaendeleaje. Maybe soon as possible mtajua ni jinsi gani jina litakuwepo, litabadiliwa au lita stay the same, right? Nikizana hapo nimemjibu na Randri kwa maswali ambayo aliyouliza. Maybe kutokea na mazungumzo ya mabosi wawili, bosi wangu na bosi wa nyingine kampuni, wataweza wakaongea jina likabaki au lisibaki, right? Na ndio ameuliza labda makosa anaweza kuwa amekuja kwangu mimi ama alikuja kwa mheshimiwa. Mimi sina kosa. Have sent like you unaweza kaenda simu wanakutuma naenda kufikisha kitu amekutuma, right? Kingine kitu sijui kama na bosi wangu anaweza kuwa na kosa, because this project imechukua muda mrefu sana, right?
ameshatoa pesa nyingi sana, kwa sababu nao wengine siwezi nikajua kama wanakosa au mimi ninakosa, right? Lakini najua ni kitu ambacho kitaendelea kati ya mabosi wawili, watazungumza na kitu kitakuwa clear as a media, kama jinsi tulivyowaita hapa, you will know the next level, right? Afu kitu ambacho ulimuuliza Fabio pataweza kujibu kuzitu tuweze kumaliza. Ibaza ko ikibazo nabajijwe ari ni kibazo cyo kwishurwa nanye kuko kuko jewe mu misanzu ndi muri jiri sinzi rero abazokompeta yuko azo harimo abastar cyangwa azo harimo abakami. Let me say kwa watu ambao waliweza kufuatilia wanasema mbona tumeitwa kwenye hii half final siku. Sasa imekuwaje? Kitu ambacho kilitendeka, tulijaribu kutafuta talent tofauti ambao watu wananiwana harakati wana hip hop katika mikoa tofauti. Nimezunguka, nimewatafuta watu, labda tunasema kama ndio ilikuwa kuweza kuandika, lakini bado hajakaa sehemu waweze kufight na wengine ili kuweza kupima mizani yao inakuwaje. Sawa. Labda wamejaribu kugombana na wengine wa huko kwenye hiyo mikoa yao, lakini bado hajakaa na wengine. Sasa tumemix. Sio ma superstar. Kwa nini nichukua superstar? Hichi ni kitu ambacho kirudi kustafuta zile talent ambazo zimekaa mkoani, zimekaa ziko, yani watu kama zimefichwa hivi. Ndio kitu ambacho kimekuja kwa sababu disikuwa zile talent za watu wana hip hop wanaipa kama jinsi nani Keyboard alivyosema hapa. Tunakuja kupresent mwana hip hop mpya ambaye ametoka mitaani. Unaona? Sijui labda kama waliweza kufuatilia vipindi ambavyo nilikuwa nikivifanya na wana hip hop ambao niliwatafuta. It was like a battle. Yaani wao kama wakipeana. Huyu anashindana fulani afu mshindi tunamchukua. Sawa. Sijekaa eti mimi nasema wewe unaweza au unaweza ilikuwa ni battle on the street. Sivyo? Ndio kitu kilikuwa hivyo. Afu nikizani Landry nimemjibu, JC nimesema kidogo hapo. Hapo nazungumzia kama sio wa superstar ambao tutashangaa. Ya hapana, tutatengeneza hapo nataka maanisha ni wale watu ambao bado hawajatoa track yoyote, hawajatoa nyimbo yoyote, au na kama ameshawahi kuitoka basi hajawahi hata kusikika. Hata radio hata moja hajawahi kumpiga. Sorry, nimsaidie kidogo. Yeah. Akisema ati wasanii wadogo haimaanishi kwamba ni mtu ambao hajaeneza umri. Ila ni msanii ana kipaji, hajawahi kufanikisha kuweza kutoboa mazingira ili kuweza kupambana na kina Fabio, kina Fariaz na wengine. Sasa unakuwa ni muda mwafaka kuweza kumtengeneza ili kuweza kumuunga nao wengine sasa. Maana bana ili kuweza kuendeleza nini? Karama yake au kipaji chake ili kazi iende vizuri sana. Wakisema wasanii ambao wanakuja kuna kitu ambacho sipendi kusikia wanasemaga ati underground ati upcoming. Sipendi kusikia vitu kama hivyo. Kwa sababu mimi nakuwa na kitu kimoja, naelewa kwamba mtu akiweza kutamka kusema maana yake ana kingine kipaji cha kwake. Sasa hicho kipaji yeye hawezi kujiona mwenyewe, ila mtu anaonwa na maono ya mwingine mtu. Sasa kwa hiyo tukitafuta wasanii ambao sasa ndio wanaanza, hawana nguvu ila wanataka hizo nguvu na wenyewe, maana yake inamaanisha kwamba niko ndio mwajibiwa wao mkubwa ili kuweza kusaka hao watu ambao sasa wamejificha kutokana na kutokujielewa, ili mwisho wafanye nini? Wajielewe sasa. Labda tungependa kumaliza, lakini kuna swali la mwisho ambao angeweza kujibu ndio kutokiana niko media, afu tunamaliza ukurasa mzima. Amikro abajije avuga ati ibiro team sanzwe muri comedy inyungu izoronka none ikamoko science Burundi ya bashaka kwamenyesha ko yuko ibiro team atagihindutse irashobora kuzoboneka muri demi final na final mugabo Diamond Floria aragira ashobora. Guys, acha niseme asanteni sana kwa wote ambao waliweza kushiriki. Mwese mwashoboye gushika hano. Turabashimiye cyane umwanya wanyu mwataye kugira ngo bane natwe. Igihe cyose twabanye namwe ngaha twagishimye kuvuga ko byagira niba makuba byari bidushikiye mwashoboye kubana natwe mwagumanye natwe. Ariko ivyo nta mwanya muremure dufise kubivuga ko tuzobabwira hanyuma uko ibintu biko biratunganywa muzogenda mubimenya uko ibintu byari bimeze. Gusa ibyo byatwabwira ati igikorwa cha Niko TV cyo gufasha abaraperi batoya
tuzobandanya ariko tuzobamenyesha neza na neza uko ibikorwa biriko birabandanya tubashimira tubaha n'ikaze ku wundi munsi twabakenera murakoze cyane murakoze